yoroye ingurube za kijambere ubwoko akura hanze y'igihugu. Ubu uruhongore rwiwe ruri Gihanga aho bita mu Cabiza rukaba rurimwo ingurube zirenga 2100 nini na ntonto. Nawe sundi ni Lieve Yaramba yashinze ishirahamwe yise UBEFA uburimyi bworozi family. Lieve Yaramba aramenyesha iyo ico ciyumviro cavuye. Twateguye umugambi wo korora ingurube kugira ngo dushobore kugwiza umwimbo w'inyama. Turi mu ntumbero y'igihugu yanyene cyubahiro umukuru w'igihugu muri Yambona Kazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu kizoba giteye imbere. Tumaze kuronka umwimbo uhagije ngaha mu gihugu cacu ca turondera umwimbo ushobora no gushora hanze kugira ngo dushobore kuronka ya mafaranga y'agaciro. Aramenyesha kandi icatumye ahitamwo ico gitungwa kurusha ibindi. Ingurube zigwira ari ngoga kandi iyo zigwiriye ziroroshe no gutunga cyane cyane mu bantu bato bato. Zirashobora kugwiza umwavu n'ingoga kandi kororoka n'ingoga. Ingurube irashobora kuvyara kuva ku 10 gushika ku 15. Numva yuko ibi itanze umusaruro. Lieve Yaramba aramenyesha karusho kuri we ku Barundi no ku gihugu kubera ubwo bworozi bwiwe. Twebwe bitugarukako bikongera bikagaruka ku bene gihugu. Umwene gihugu akeneye imbuto. Turafise abanyamuyinga, abanyamwaro, za Rumonge baza gutora imbuto ngaha no mu zindi ntara. Ama koperative amwe araza kurondera ubumenyi ngaha muri UBEFA uburimyi n'ubworozi family. Kandi ubwo bumenyi tubutanga ku buntu. Ababagi beshi ngaha turamaze kubaha ingurube kandi izo ngurube tubaha nabo nyene turabigisha ingene bashobora kwiteza imbere bagateza imbere ningo zabo kugira abana bashobore kuja ku mashuri batavunitse. Turiko turagwiza imbuto mu gihugu hagati turi kumwe n'amashirahamwe atandukanye nka za World Vision umugambi Proder bimaze gushika mu gihugu hagati. Turatanga inyigisho ingene bashobora kugaburira kuvura. Ariko rero intambamye nyamukuru ugo ruhongore rufise n'ubukene bw'amazi. Kibazo cy'amazi igihe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yatugendera ngaha muri iri yororero ryacu akadutera iteka. Yahavuye adutera iteka atwemereye amazi. Amazi avuga yuko amazi azomara ukwezi kumwe azoba yadushikiriye. N'uyu munsi turacavoma amazi yo ku mutwe aragize amatwiyo ariko amazi hagira heza amezi 8 ayo mazi ataradushikira. Turacavomera ingurube ku mutwe. Dusaba yuko kakamono gatera umuvyeyi wacu nyene icubahiro kuko niwe yari yaduteye iteka y'amazi arayaduha aradutera intege ariko sinzi ahantu byoba byarahagarariye. Twaragerageje gutelefona bakaza ngaha bakatubwira ko amazi ashika ijazoshika ariko twararindiriye amaso ahera mu nzira. Mugihe Lieve Yaramba asanzwe ari warongoye urunani rw'amashirahamwe n'amakoperative y'aborozi b'ingurube mu Burundi yaboneyeho gusaba muri rusangi leta itera intege aborozi b'ingurube mu kubaronsa aho bororera heyaguye amatongo yo kurima ivyo zifungura no kubafasha mu bijanye n'incanco kubera ikiza c'indwara gihora caduka mu ngurube zigapfa.